Sanze niye mbakumi kandi n'umuzamu ukora urupangu nyene ngaha nyene. Umuzamu ukora urupangu. Ego nariko ndatabaza kugira ngo bosi nyene urupangu ncungiye kugira ngo anyaruke ingorane ze kuhaba nawe ari hari turi kumwe. Nawe ntiyatevye yaciye anyaruka twatanguye nyene igikwaci kuzimya nawe yashitse. Navyakiriye nabi cane narababaye je no kurira nararitse. Nta numwe yahasize ubuzima kiretse gusa umupolisi umwe niwe akantu kamuguye kukakaye umutwe n'uwundi mwabo bakozi nyene ba Damuse nyene hariho ariko arapuriza kiri mu jene nawe nyene yaciye akomereka. Ubwoba narabugize cane kuko burya hajya inzu y'umubanyi hiye ni yawe irashobora gushikira. Na cyane murabona ko ibintu iyi shusho atari nziza cane. Nk'umuntu w'umudandaji wavyutse ibintu vyawe bimeze neza akaza mva gutelefone mwijoro nka 3:00 z'ijoro na nusu ati ibintu vyawe vyose biratokombe antuka je novuga yuko bitameze neza atari inkuru nziza vraiment yo kwiganira umuntu canke cyo kwishimiriza na cyane no ku gihugu ngaha anye bisa nuko duhomvye ariko ntacyo Imana irikira bikora. Imana irakunda Burundi nkuko nabibabari. Imana irakunda Burundi cyane. Imana izokora ibindi vyiza cyane kandi tuzoshika kure kwitega terambere ryacu rya 2040 2060 même si il y a des obstacles ndazi tuzokwa affronter. Irebe FM Radio yacu Irebe FM Umunezero wacu Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Bakunzi ba Irebe Media ndabaramukije ndabifurije amahoro y'Imana yuko yukomana namwe. Ni Beni kuri micro ikinyamakuru naco ni Irebe Media Irebe FM. Yes ndakubarira ati rero aho uri hose ndazi amakuru mwaraye yaronse twarabashikirije kuri Irebe Media ndazi mwarabibonye abenshi bagumye bibaza ati mbega vyo vyagenze gute mbega icabiteco bari giki mbega bimeze gute. Nino mpamvu twashimye kwishikira mu kibanza kugira ngo tubatohoreze tubabarize novuga amakuru ameze neza kugira ngo mumenye ico cabitume mbega hoba hari wasize ubuzima mbega vyagenze gute mbega novuga icyakiduka cuba carabishoboye na cyane mu kugerageza kuzimya umuriro. Just turaza kuvugana na byinshi reka turaza kurondera abantu nk'abangaye babiri batatu baze kudufasha na cyane tubabazi kubijanye mbega vyo byagenze gute vya byatanguye kuki mbega vyo byavuye kuki. Gumana Irebe Media Irebe FM Radio yacu Irebe FM Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Yes bakunzi ba Irebe Media nkuko n'ababari ati rero turaza kurondera umuntu umwe canke babiri batwiganire ukuntu vyo cyaravuye ko canke ukuntu vyo byaratanguye mbega bo bari bimeze gute abari basanzwe nk'abazamu basanzwe baba ngaha reka twumbure turondere nk'umuntu umwe muri babiri atubarire bose ni sawa biraza neza Biraza kabisa bakwitande Jayitangenda komona filime nyumba komwe nga kuri Avenue Ntahangwa. Uri nyumba komwe nga? Uri umutwarere? None nk'umutware iki kibazo cyo cyavuye kuki nkawe warusanzwe uba nga ari umutware. Jewe mu masa 3:28 nari nicaye kuri trottoir ku ibaraza. Amaro nicayeho mbona abo kwa Damusi baje bava hari yanya mu rufa kwa Damusi go hefra bona zihanganye zose nizi uri ya nuru. Amaro baje mbona batanguye kurasa kirimojene hajya mu ibarabara. Mbega bijyana n'ibiki. Cenda haguruka nja mu ibarabara hagati. Ngiye mu ibarabara hagati nkubitije amaso ngaha kwiyinya yidandarizo. Mbona umwotsi rero aruhutse. Mbonye umwotsi uruhutse inja telefona chef de qualité. Chef de qualité ndavuga ati eyo anakumbura utabazi. Kwa Damusi harahiye karabaye ngo iyihe oya building iyo haruguru yibarabara wingwe nca ndakupa hamba rero nkufye nca ndatelefona nyine urupangu kugira ngo ntituze gusha ko birandi muzamonga hanyuma rero bigenze uko ndatelefona n'umudandaza ngo ngahanya yitwa Gasongo ati kumbura mubanguke murabimari zanyu zize gusha mwabibonye bize kuba mubibona ntimuze kuba ngende umuzamu wanyu ngo ntacyo nakoze jewe hanyuma naciye mfasha gukora ibikorwa mu bandi amaro akwa twagikoze bwarinze buca n'ubundi je sinigeze njyama vyabaye nkasangapi 3:30 neza byari bitanguye
Kizimyamoto yoyo yaje sangapi vyagenze gute? Kizimyamoto nayone ntiyatevye. Saa 3:40 zari zashitse. Umva abajijwe no kuvuga gutabara bari barashitse ku bari bashitse kabisa. Saa 3:40 bari bashitse. Mbega nta muntu yoba yasize ubuzima? Oya kabisa nta muntu yasize ubuzima baragerageje. Abandi naruguruye ngaho abajejwe umutekano bamwe bacaha abandi baca hariya. Hama rero bamwe baca bapuriza ikamyo imwe yabarugikiye imipira bari ngaho iyindi barukira bari ngaha hama hariya hejuru bagiye kuhakora mu nyuma babanje kugwanira izo hasi. Umva abajijwe umutekano bo bavyitwayemo neza cyane. Basha barabikoze neza cyane kuko abanyagihugu baragerageje kubazibira kugira ngo ntibaze kugira ngo batize isanganye. Yego ivyo nabonye nivyo kabisa. Ati mbega nta cuba cyarokotse canke byose nta kimwe. Basha byose byatokombereye indani nta kintu kimwe basohoye mu ngaho muri inzu. Byose byahezeye. Ni hatari kwera inyumba kumbi. Basha ni hatari kabisa basha byahezeye byatanguye mbona ngoma ndi ngagushika no muzi ni mu gitondo mbona nta kintu kimwe cyasohotse ngaho nyatari kofre imwe bakuyeyo hajyanya hasi bajana hariya nyene kwa shebuja kwa Damus. None nk'umuntu atazi kwa Damsi yarasuzwa banga muri nyubako nyene cyane. Oya aba muri iriya kwa Damus yari idandarizo kuko iriya ni gwiyo nahaniyo izi zera tubona zibiri zira ni gwiyo. Ati mbega umuntu ashifuza kumenya ati mbega vyo vyatewe niki kugira ngo habe nizo isanganya ngiye? Oya basha vraiment muze ico bacari biteko no andakize no bambeshe kuko nabonye bava hariya mu rupangu bashize ngo hagati mbona hatanguye kurasa bijya vyakizimya moto bagendera mu ntoke nanje magaramwe bara hagati intango yavyo nabonye niyo no ndiko ndabesha mwe nobona novuga ikirenze ico nabana narabonye. Yego none vyo umuntu yogenda abariki abarundi na cyane kugira ngo ibintu nk'ibi nizore bisanzwe biba nyacane cyane. Oya hariho uburyo bwo kukingira inyubako zabobora bakazoza barazikingira ko ibintu nibara byare biterwa abantu beshi. Yego kabisa. Ati none mwaraheje novuga ko evacuate sangapi mwatangwe muri iryo joro nyene kuva saa 3 gushika muri gitondo nyene? Basha kuva iyo saha gushika no muzi mu gitondo bavuye ngahanya bashi nkasize limita nka 20 cyangwa 15 niyo zakizimya moto zigiye nandeho bari bagerageje kweri. Adams yo mwaramubonye ngaha? Oya Damus nawe nabonye gusa abahindi bikorana ni beshi ubwo twari kumenga hejuru ku etage ya mugenzi wabo batabaza dufasha polisi ndabamurikira n'itoroshi kugira ngo bapurize amazi menshi cyane amazi babona umenga rekarananirwa bacavuga ati dushire ko poudre bacha barabashirirako hagiye ko poudre rero basha niho rero umucamazi wazima ku ngufu tubona. Ndagushimire cyane bavuze ko witwa gute? Ngenda kumana Firmino. Firmino ndagushimire cyane. Yego murakoze nandi nsanzwe nyene ndonga hanya ndimba ko bakora brain hangwa nyene. Guys bakunzi ba Irebe Media mwagerageje kumva yuko ukuntu vyagenze Firmino yagerageze kudusigurira neza kubarira ati kumuriro watanguye kugira we yaricaye ngaha usanzwe ukora ibiki ngaha wewe? Nsanzwe niye mbakumi kandi n'umuzamu ukora urupangu nyene ngaha nyene. Umuzamu ukora urupangu? Yego nariko ndatabaza kugira ngo boss nyene urupangu njungiye kugira ngo anyaruke ingorane ze kuhaba nawe ari hari turi kumwe nawe ntiyatevye yaciye anyaruka twatanguye nyene igikwaje kuzimya nawe yashitse. Yego guys bakunzi ba Irebe Media reka turondera undi muntu umwe kumbure wanyuma canke babiri nabo nyene badusigurire ukuntu boba barabibonye na cyane cyane murabona ko ibintu iyi shusho atari nziza cyane nk'umuntu w'umudandaji wavyutse ibintu vyawe bimeze neza akazamva gutelefone mu ijoro nka saa 3 z'ijoro na nusu ati ibintu vyawe vyose biratokombe antuka je novuga yuko bitameze neza atari inkuru nziza vraiment yo kwiganira umuntu canke cyo kwishimiriza na cyane cyane no ku gihugu ngaha anye bisa nuko duhomvye ariko ntacyo Imana irikira bikora. Imana irakunda Burundi nkuko nayibabari. Imana irakunda Burundi cyane. Imana izokora ibindi vyiza cyane kandi tuzoshika kure kwiterambere ryacu rya 2040 2060 même si il y a des obstacles ndazi tuzokwa affronter. Amahoro muvyeyi. Amahoro. Biraza neza. Yego. Inkuru y'umubabaro we warayiyakiriye gute? Jewe inkuru nkiyomba yarambabaje cyane. Kuko byaraboneka yuko ari ibintu bibi cyane ushobora guteza igihombo kinini umuntu ndetse n'igihugu. Muri make rero byari ibintu bibabaje cyane. Yego. Wewe amakuru wayaronse gute? Cy'amakuru baranterefonye barabimenyesha. Yego. Wavyakiriye gute bakigwamagara kuri telefone? Navyakiriye nabi cyane narababaye je no kurira nararitse. Yego. Wewe ntabwo wagize nk'umuntu asanzwe afise akorera ibidandazwa ngafi nyene ngaha anye kuri Adams? Ubwo banarabugize cyane kuko burya hajya
inzu y'umubanyi ihiye n'iyawe irashobora gushikirwa cyane gose cyane naragize ubwoba cyane nkavuga ati niwanje harashikirwa rero birantera umubabaro mwinshi ndagira ubwoba ndavuga ati none ibi bintu biragenda gute Imana yonyene niyo kudutabara ego nko kwishira mu kibanza ca mugenzi wanyu nuvuga Adams mwamusanzwe mukora mu bijanye n'akazi ko kudandaza ni giki kumbure woba wiyumva muri mwasangiye umubabaro canke muri make yari umubanyi kandi umubanyi ngo niwe muryango muri make umubabaro vraiment turawusangiye Terence n'amahoro n'amahoro wowe usanzwe uri n'umunyamwiza mu ngaha nuvuga kuri Irebe mbega Terence byagenze gute je hahise akanya gatoyi numva umuntu anerefunye perana sinende hafi nari ngiye gufungura ngo isoko Adamus irahiye hanyuma nje casanga urubeya rubikorora hanze hanyuma nzamara kizimya moto iraje kitangura kuzimya ukibona kizimya moto iraje itangura kuzimya none nka wewe kumbure wabonye biriko bigenda gute je kungene nabibonye haciye haza kizimya moto nyinshi haraza n'abapolisi benshi baje gutara ngo gushika kuri no mwanya nturamye ikiba cyabiteye oya ntakindamenya nta muntu yoba arahasize ubuzima oya ariko ukuntu bigaragara umenga haroneka ibintu byinshi ibintu byose byari indani byarahiye ntumbarire nta kintu kimwe bashoboye kurekura oya biragoye rero tera none nk'abo muri ko mureva kiwa mwabonye bimeze gute byaraboroheye na kizimyamoto zaraje zirakoresha kuzimya hanyuma biranka hanyuma urabona n'ubu mucanwa yuko gifumba umwotsi gifumba mwahije kuzimya sangara kuzimya saa sita z'ijoro hose bari bakiriko barazimya saa sita z'ijoro kuva saa tatu gushika saa sita z'ijoro bariko barazimya byari bigoye kabisa ari nkuri babaje none nka wewe usanzwe uba ngaha anye nyine vyoho mwaramubonye bimeze gute muri Nyamanya kare hari abantu benshi nta wamubonye tera ndagushimira nigiki none nigiki ubwariye novuga nk'ijambo rimwe ryo guhumuriza kumbure umurundi igihugu na cyane cyane umuntu asanzwe afise iri duka nyine novuga nyine Adams turendeke nobona cyo guhumuriza nuko umuntu yoba afise nk'ibintu byitandatu aja muri asire kugira iyo bintu byiwe bihiye akaraba ukungeneye nk'ishumbusho ashani buke ndugo yangu bakwitande yabanyitara Edimo bega Edimo aya makuru novuga atameze neza wewe yarose gute aya makuru atameze neza twe twari turi ngaha nyene tumaze kuba turi ngaha atangura gufumba ibintu by'umwotsi mu ibintu by'umwotsi ko twe turababanyi ngaha cyo turababwira tubana imyotsi iraje baraza barugurura batangura buguruye batangura gukoresha bya kiromogene nazo barapuriza biranga umuriro w'umudugu maze kuduga baca baratelefona ipolisi kijejwe kuzimya umuriro kirahashika kirashitse kirakora ibyo kizi barazimya biranka umuriro w'umudugu imodoka ari z'igipolisi zizana amazi basukamwa byanga mpaka gushika saa 11 niho umuriro batanguye kumera nk'uturuye mpaka n'ubu unyi nk'uko bibonye n'ubu unyi igipolisi kiracaza mbega nk'abari basanzwe bari ku kibanza nta muntu yoba yasize ubuzima nta numwe yahasize ubuzima keretse gusa umupolisi umwe niwe akantu kamuguye ku kakaye umutwe n'uwundi mwabo bakozi nyene ba Adamus nyene hariho ariko arapuriza kirimogene nawe nyene yaciye akomereka mbega iyo nyubakwa nta bantu bari basanzwe bayibamwe indani kiretse umunyezamu gusa niwe yaba hanze n'uwundi muntu nyene yaba nyene indani bo mu city yakora ku Murambi uyu munyezamu we ntaco yabaye mbega mugeragereje kuraba nta kintu coba carukotse nta kintu coba mwakuyeyo mu kwevakiwe nta kintu bakuye atari ikintu cikese bateruye indani baragiteruye Yes, bakunzi ba Irebe Media nkuko mwavyumvise twagerageje kurondera nuvuganye bakomeye asanzwe taranga nuvuga mu mutware nyumba kumyonga yagerageje kudusigura tubarira nyifato nukumbora yaranze nuvuga na cyane cyane abajejwe umutekano mbese nukuntu bavyitwayemo na cyane cyane mu gukuramwo ivyo babirimwo bishoboka nkuko batubariye ko bitigeze bikunda même si byashitse Imana igafasha agasohoka kaboneka agakofre kamwe nizere yuko inkuru kumbure wayibonye wese ndazi ntigeze imunezera ariko
nuvuga ni cigwa na cyane ku barundi nuvuga no ku basanzwe badandaza nuvuga na cyane ndazi si benshi byanezereye ariko antuka turizera yuko kujya kuniranye babariye Imana izodufasha. Wari kumwe na Beni, ikinyamakuru ni Irebe Media, tuzosubira naho gutaha, nibagire kugira subscribe. Bye bye. Irebe FM, radio yacu, Irebe FM, umunezero wacu, Irebe FM, Irebe FM, megahits 91.4.